Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwese adukurikirana aherereye, twongera tubasaba kuza gukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Vikasava Official. Ni shene ibashikiriza ibiganiro bitandukanye kandi bifasha cane mw'iterambere. Rero twongera tubipfuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2026 uzobera umwaka w'amahoro n'umutekano, amagara meza no kuroranirwa muri rusangi. Turabatumye rero gukurikirana bino biganiro vyacu, ni muri kwa rukurikirane rwo kubereka jarade yacu ingene imeze ngaha iwacu. Ikintu cose, icatsi cose giteyemwo ni icatsi gishobora kuzanira akamaro umuntu, ukuvuga kiramuzanira akamaro, amagara meza, imfungurwa n'ibindi vyinshi. Rero tutibagiye kubabwira yuko dusanzwe turi abarimyi b'imyumbati. Rero ntitwagiye kubigisha kurima imyumbati, ariko nagaciyemo kugira ngo tubereke hano iwacu ikintu cose kihari ingene kituzanira akamaro. Kugira ngo namwe ababishaka canke babishoboye bashobore gutunganya amaparasera yabo canke impangu zabo kugira ngo zibafashe mu kubazanira ibintu bizana amagara meza, ibifungurwa n'ibindi vyinshi bene ivyo. Reka rero tubanze tubereke gatoya, twongere tubereke gatoya naho twari twaraberetse iyi video ya hano hantu hacu ingene hameze. Ni parasera ntoya irimwo jarade y'ibintu biribwa, ukuvuga ngo ibice 98% ngaha hateye ivyatsi biribwa. Mubona ko ari ahantu heza cane, mubona ko ari ahantu heza cane hateye ivyatsi biribwa. Ni ukuvuga ngo ivyatsi bitaribwa ni ibice 2 gusa kwijana. Murabona hariya aye, murabona imyumbati, murabona amateke, ibigori, murabona citronelle, tomati, murabona ngaha imvuzi, murabona ngaha aye. N'ahantu heza cane haryoheye ijisho kuraba, ni jarade nziza cane. Murabona ngaha, murabona ngaha aye kandi murabona jarade nziza cane. Murabona ngaha nari naberetse, ariko murabona ko hasa neza cane, hateguye neza cane kandi hasa neza cane. Atubereke ngaha, murabona ko hasa neza cane, murabona itomati zatwitavye, murabona ko ari amashurwe meza cane ngaha. Mwibuke si umurima uko bisanzwe, ariko twabiteye nk'amashurwe ariko atuzanira akamaro kanini cane. Murabona nk'ishurwe ko rimeze neza ry'igitoki, murabibona hasa neza cane. Murabona tubereke kandi hariho n'amashurwe ataribwa ngaha, murayabona ngaha, aya n'amashurwe rero ataribwa. Aya rero ni ibice 2 kwijana. Amashurwe ataribwa n'ibice 2 kwijana, ibice 2 kwijana amashurwe ataribwa. Murabona, murabona murabona ngaha, murabona amashurwe ataribwa n'ibice 2 kwijana. Murabona ibi vyose n'amashurwe agize gute, aribwa. Rero twagomba tubereke ingagari canke aloe vera, kandi twagomba tubacishe ko gatoya akamaro kayo, ivyifasha ku buzima bw'ibikoko hamwe n'ubuzima bw'abantu. Rero ushobora kuba utaragira subscribe canke sabone bivanye n'ivyo telefone yawe ikwereka. Turagusaba kugira ngo ugire subscribe canke sabone kugira ngo tugire umuryango muniniya cane w'abarimyi ngaha aye muri kino kibano cacu canke hano tubaye canke muri ino si yacu.
rero umwaka no kuri ntutubanire dutangura umwaka wagize subscribe canke sabone kugira ngo tugire umuryango muniniya cyane wabadukurikirana muri tubaha ibiganiro by'akamaro, ibiganiro bishobora gufasha umuntu wese abikeneye. Rero tutarandiriye reka tubabwire akamaro ka aloe vera canke ingagari bivanye n'ingene mu vyita ngaho iwanyu. Kandi ndazi ko benshi musanzwe muzi akamaro kayo, mwaza kugira commentaire, ntimwibaniye kugira commentaire kugira ngo mwigishe ikibano akamaro ka aloe. Ndazi hari benshi muzi akamaro kayo kundusha, rero ntimwibanire. Bisaba ko tungahaye mwahano mwisi dufashanya, umuntu azi ikintu akibwira uwundi kugira ngo kimugirira akamaro. Rero mucyo nabateguriye nagonda babwire akamaro iyi aloe vera itumariye ngahaye iwacu, ngahaye nk'ikibano. Ukuvuga turabwira akamaro ku bantu ndetse no ku bikoko. Abantu benshi baza kubitora ngaha baje kuyifashisha hamwe kayifashisha ne ku bikoko batunze. Rero ku bantu ingagari irafasha gusohora uburozi canke detox. Nukuvuga ngo irafasha gusohora umwanda wose uri mu maraso mu mubiri, hama umubiri ukabona gukora neza. Umubiri ukabona gukora neza cane. Kuvuga kandi ingagari irafasha cane mu kuvura uruhu, mu kuvura umubiri. Nukuvuga tujya dukomeye tuba turi ku mubiri, uduhere, inkovu no gukiza ububabare ku mubiri. Kuvuga ngo umuntu aba yariwe n'udukoko canke inzuki canke intozi ugasanga tanguye kuvyimba. Kuvuga ngo ingagari irafasha cane ku mubiri w'umuntu usigako, no kuvuga ngo biraheza bikagenda neza, umuntu akamera neza. Irafasha kandi mu gufasha gukora neza umushishito kugira ngo ibiribwa bimere neza. Numva rero ko ifasha umushishito gukora neza. Ikindi ikiza kandi igisukari, no kuvuga ngo iragabanya isukari mu mubiri, igakinga indwara ya diabete canke ikayivura. Numva yuko aloe ifise akamaro kanini cyane ku magara y'umuntu. Iragwanya ububabare nk'ibivyimba by'umubiri, namayimeje kubivuga. No kuvuga ngo hajyaye wariwiwe n'inzuki cyangwa ukarigwa n'udukoko ukavyimba ku mubiri, iragabanya ububabare bw'umubiri cyangwa ushobora kuba wahiye. No kuvuga ngo iragabanya ubwo bubabare wasize ku mubiri. Urumva rero ni umuti kandi n'ibifungurwa. Murabona ko hariho n'amakorogate menshi usanga yakozwe mu bwoko bwa aloe. Ushobora kwiyumvira ingene ushobora gushinga uruganda rwa aloe yaho uherereye rukora iyo miti, nawe urashobora bishoboye bivanye nuko woba ufise amikoro. Numva rero ko aloe ifise akamaro kanini cyane ku magara y'abantu n'ibitungwa. Akamaro ifitiye ibikoko, ni kuvuga n'ibikoko naho nyene bisanzwe ibifitiye akamaro gakomeye. Ku bikoko naho nyene iravura uruhu canke urukoba. Ku bikoko nk'inka, intama, imbwa, ibikoko byose dutunze iravura ku ruhu mu gihe bifise ibihere canke ibihushi canke udukoko duto duto canke udukomeye duto duto. Murabona ko isanga ibikoko bifise ibikomere byinshi mu gihe bigwaye. Ibya byose bifata ibikoko ku mubiri usize ko aloe irabikiza. Aloe kandi ku bikoko irafasha kugabanya stress. Kuvuga ngo ibikoko bikunda kuba vyuganiwe nk'ahantu nk'inkoko z'ahantu dutungira mu nzu idasohoka hanze, canke ibindi bikoko nyine usanga biri mu nzu bidasohoka hanze. Mu gihe bifunguye aloe, no kuvuga ngo aloe irabifasha kugira gute kugabanya stress, ugasanga vyibireho ubuzima bwiza ata stress.
ndibaza ntimwari muzi yuko n'ibikoko navyo bigira stress, n'ibikoko navyo ntajya biragira stress bigapanika navyo nyene. Rero arowe irabifasha kugira gute, kugira amagara meza, bikibiraho amahoro ata stress bifise. Ni ukuvuga rero kandi irongera ubudahangarwa ku bitungwa, kuvuga yongera ubudahangarwa mu mubiri w'ibitungwa, asanga ibitungwa ntibifatwa n'indwara izo arizo zose. Mwumva rero ko arowe ari umuti kandi ikaba n'ingaburo ku bitungwa ndetse no ku bantu. Rero tuvuze ubumaro, aka kamaro ka arowe, ushobora kuba uzi ibindi bintu byinshi kandi azi munabizi, ntiwibanire kugira commentaire kugira ngo ufashe abantu benshi babeho neza n'ibitungwa byabo. Rero turahamagarira kugira commentaire, mwongere musangize iyi video kuko ishobora gufasha abantu mu buryo ubu canke buriya. Kuko murazi yuko abantu benshi usanga boroye ibitungwa, benshi baroroye inkoko mu nzu, abandi barorora inka, baroroye ibitungwa bitandukanye. Umva yuko ishobora kubafasha. Muri rwa rukurikirane rero rwo kubereka ino jarade yacu kirimo ibintu bifise akamaro kanini cyane ku magara y'abantu. Tubibutse yuko tutibagiye kubigisha ibintu bijanye no kurima imyumbati, ariko nagaciyemwo kugira ngo tubereke yuko iparasera yawe naho yoba ntoyi ushobora kuyitunganya ukayigira jarade y'ivyatsi biribwa, bigafasha cane, ha kuyiterako imisederi canke igazo ryonyene ukaguma urikata ari gutwara amafaranga, kandi bari kuyishiramwo ibifasha abantu n'ibitungwa. Tukaba twongera kubitsa kugira subscribe cyangwa s'abone ivana mu saherere kugira ngo umwaka uhere dufise umuryango munini ya cane w'abarimyi muri rusange. Tukaba tubipfurije umwaka mushasha mwiza, tubavuze ati bye bye, tudosubira muri video izobikurikira. Murakoze.